Ndabaga komisiona bene igihugu bakabwira ati iturumwe n'igihugu babatwaye impapuro originale baberetse biwe ko raburanira y'amatongo n'ivy'iwabo bagaca bazinyikiza bagacasumira kuza kurigabangana bo nyene turafise urazo dutumako tuzobakwereka n'ivyemezo byose n'abene igihugu tubakuzanira heri wawe rero kugira utungane bukomere abanduzi bawe birakeneye ko hahindurwa mu by'umukuru w'igihugu ko abene igihugu baragowe umukuru naduhe indongo z'ukuri atabishobisho kandi abamwegereye harimo abanyamanyanga n'abatohoze bari harabazi bamwe twarimwandikiye ku mugaragaro je ndavyemanga ko navyanditse kuko rero ndi mu biwe narakiriwe nta n'imisi 12 irahe je abanyake mu by'umukuru w'igihugu kandi naso kwivuga niko ndavuga ati ndabaza ati nje yakira kabere igihugu baremvye bibwa mu by'umukuru w'igihugu batoteza jewe ndakira ndavyivugire mfume mfa nakare hamwe bagoga soye nabandadaye ubundi bukaronka amahoro. Mishama Joto turamutse tutanga iganiro kubanditsi n'abamenyesha makuru kubijanye n'itegeko ryasinywe itariki 12 kwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 ryasinywe na yecho mu gihugu cy'u Burundi itegeko rishiraho amasentare mashasha ndetse n'amaparike yayo gushika no ku masentare y'intango kwizone yose y'igihugu mu ntumbero nabo twabonye muri ejo twage turumva yo gukomeza ubutungane twagomba tugice tuvuze rero ku mpamvu ivyo tuko turabona itegeko ni ryiza ryaragiyeho itariki 12 kwezi kwa gatatu ngo twabivuze umwaka wa 2026 mu gihugu cy'u Burundi yarisinye mugabo ro gushikisa igituma tugombye kugico tubivuze ku muri Joto kushisa tuko turavugana iri tegeko ku ngingo ya ntirashirwa mu ngiro nkuko byagategezwa kuba rimeze kandi ririko yatera bizana ingaruka mbi zimwe mu bene gihugu bitura inzego z'ubutungane atwagomba tubabwire tubamenyeshe impamvu kwituravye ingingo cyo bita article ya 12 iri tegeko ivuga yuko ibintu byose bitandukanye n'ingingo birahagaze no kuvuga majao make mu mategeko tubona yuko guhera itariki 12 kwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 no kuvuga amasentare yose twita amasentare y'igihugu akukira intara za kera amasentare y'intango akukira amakomini ya kera harimo no mu cyaro zitwa meri ya Bujumbura no kuvuga ivyo bintu byarahagaritswe n'amaparike akukira amasentare n'amaparike ya Republika y'intara zahora zari 18 twongeye ko na zitatu z'amakomini atatu yahoze cyitwa meri ya Bujumbura mukaza ntahangwa namuha byose vya isa kuvuga itariki 12 ivyo bi aho masentare no maparike naho masentare y'intango mu mategeko nibikibaho aha muri ejo twumvye kuvuga iki rero ubu tugiziganiro itariki 8 no kuvuga hasigaye iminsi ne gusa ukwezi guhere mu gihugu cy'u Burundi amaparike n'amasentare twavuze igihugu n'amaparike y'igihugu ya Republika n'intango y'amakomine ya kera vyarafuswe ntibigikora mugabo tugatangara ukuntu ivyo vyafuswe n'ingingo kuva itariki ukwezi gomba gusaza imisi 14 bitakibaho bibandanya bikora bikakira bene igihugu babitura bagacimanza
ndetse n'icyo twita ministère public amaparike agafata n'ingingo zo gufunga abantu no kubafungura kandi atawubasha bagifise mu byo twita competence judiciaire. Twishimikije ingingo ibwirizwa nimero 1 akarongo hagaze 26 yo kuwa 26 mwaka wa 2023 risubiramwo ibwirizwa ryo kuwa 17 twarante mwaka wa 2025 ku karongo karyo ka 8 karavuga karatomara neza yuko amasentare n'ibyicaro byayo n'igitigiri bishigwaho n'itego ry'umukuru w'igihugu bigaca bitangura gukora. No kuvuga ubu rero turabitegeko abacamanza no munsi batwara amaparike twagomba tuce tumenyesha umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuko tumenyeshe umushikanje w'ubutungane n'umukuru wa sentare nanyuzwa twishimikije ingingo ya 10 y'iri tegeko rishasha rishiraho amasentare mashasha yuko bagiye mu gacerere mu gihe uno munsi twe turavugana atabutungane atanzego z'ubutungane zihari zemewe n'amategeko, kuko amasentare mashasha n'amaparike nta bacamanza n'abamagistra barigera bashigwayo kandi n'abazirongozi nshasha ntabahari. No kuvuga maja market twabatumeje muri ajeto yuko dukebure mushanje ubutungane dukebure mushikiza mukuru wa sentare ntanyuzwe cyo tumenyesha umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuko turavye amategeko baronda abanyamategeko babizi mu nzego zabo ingingo ziko zirafatwa n'ubutungane n'amaparike atandukanya yahora izo ngingo mbe bazozitwa ngwiki zizokwitirwa iki. Umwene gihugu yatsinze urubanza muri ikiringo tuburamwe iminsi 4 ukwezi guhere, mu gihe yatsinze urubanza rogwanka ko gwaciwe n'abantu badafitiye uburenganzira, mu gihe umuntu yapfunzwe agafungwa muri ikiringo amasentare ataraja kugira ngo amategeko yubahirizwe, ufunzwe hamwe aro kwitwara akitwarira igihugu n'abamufunze ko yafunzwe n'abantu kuri manda ya procureur cyangwa mu magisa adafise ubwo bubasha. Izo ni aho nta kosa izo baririmwo, izo rero ni ingaruka mbi cyamvuga hanini. Sinovuga umukuru w'igihugu ngomba mvuge abatwara ubutungane ku ngingo ya 10 natomora neza yuko ubushanje bw'ubutungane bufatanije na sentare nahinyuzwa ku ngingo ya 10 baca batomora vyihuta bagashiraho n'ingingo merekeza kugira iri tegeko rije mu ngiro. Habuziki sentare nahinyuzwa ntanze gifise yaravuyeho. Rero muri ico gihe tukivuze kubera iki? Tubivuze ku mpamvu dufise ivyemezo muri arishoto kuba twitura yuko hari imanza ziriko ziradindira n'izindi zabuze cyo twokwita orientation kubera abahagarariye amasentare n'abacamanza mu masentare atabubasha bafise kukizo manza. Bakarore muri komine Nyabihanga intara ya Mwaro ya kera twege muri arishoto twayiko turakurikirana urubanza rw'umupolisi yishe umuntu hirya ejo haheze muri Nyabihanga. Nukuvuga aho sentare nkuru y'igihugu ya Nyabihanga bambe sentare nkuru y'igihugu ya Mwaro ya kera na parike ya Republika ya Mwaro ya kera mwitaho dufise no munsi hari sentare y'igihugu ya komine ya Nyabihanga na parike nkuru ya komine ya Republika ya komine Nyabihanga. Nukuvuga wategezwa kuba urubanza rw'ikibiriraho. Jewe naratelefone abacamanza batwukira sentare nkuru ya Mwaro na parike ya Republika ya Mwaro baranyemeje yuko byumvikana karubanza rw'ikibiriraho enfraganderi mugata competence bafise yo gukora urubanza. Arosha niyumvira
none ko fragande urubanza rw'ibiha rufise ikiringo rumara sentare yafise ububasha competence nyabihanga na parike ministère public yo kwisezisa sentare ibiringo bimaze guhera biroca bigenda gute bigende gute kuva impamvu tubishikirije kugira ngo abari mu nzego zo gutungana ntibishinge kwicarira mu ntebe ntibishinge guhora ariko ntibaraba amategeko y'igihugu kariko arahonyangwa kandi ari inzego z'igihugu zabashiriyeho bahembwa amahera y'igihugu kugira batunganiza bene igihugu ntibabo majuragirika. Nkuno munsi ndabakarore hari abantu nk'ubu akarorero ndabakaroro kamwe nk'ubu ari muri komine Gihanga ya kera yari sentare ya Gihanga y'intango ya kera ubu harimo igice ca zone sentare y'intango ya Buringa none nko gushikisa aho muri sentare y'intango ya Gihanga ni waza guca imanza za sentare y'intango ya Buringa barafise competence harabasha yumvira mu tungane ngo ntangora gute ngo la continuité de pouvoir continuité c'est la violence de droit none tumaze kuvuga yuko ibintu byose ingingo ya 12 navyanditse ndetse somo byanditse ingingo yose ya 12 mitegeko ikindi cyose gitarukwaye ni itegeko binyuranye kirahagaritswe no kuvuga sentare itari ngaha itanditsa yarahagaritswe nene yahagaritswe tuvuze sentare nkuru y'igihugu ya Bujumbura parike ya Republika ya Bujumbura iki ifata ingingo kere competence Mbeya abama imanza zabaye ntabanduka abene igihugu bajuragirika babuze abadishira mu ngiro ntabahari abakora ibyaho no munsi nabahaye akaroro k'umupolisi je muntu nyabihanga bavyumvise ababu ariko barakora ibyaha bitandukanye amavyora bica abantu habu ariko arabura abaprokirere no ministère public n'amasentare n'abacamanza mu masentare bafite ubasha izo manza bazica. Rero simvuga byinshi ngomba tugira ico dusavye turasavye ngirico mukuru w'igihugu itegeko ryaragiyeho nitubona muri ejoto irindira ryo gushaho inzego zo butungane kugira ngo no kurungika abacamanza mu masentare kugira ngo umwene igihugu abandanya atunganirizwa. Dusavye ko bodushira abacamanza muri zo sentare iteko rikaja mu ngiro vuba na bwango. Tugasaba yuko hoshigwaho indongozi z'abo masentare n'amaparike vuba na bwango. Kini nacho turasaba yuko ito ryaragihego ntibapfe kurungika abacamanza batayikoresho naho bakorera ameze neza kwiki kuko turabona mu masentare ma commune meshi yego baragwije amasentare igihugu n'amaparike mugabo nta maparike n'amasentare tubona ntabyo tubona ntitubona n'uburyo bwavyo turabona amazone amasentare intango mugabo nta mabiro tubona kuko ne barokorera mu kirere dusaba yuko inyubakwa zibereye ubutungane bibaho kuko iteko ndibaza twarumvise inombero ivyo nyiri cyo mukuru yagiye ashikiriza mu nama zitandukanye yavuze ko agomba yegereza ubutungane abene gihugu agomba intwaro n'ubutungane bakurikirane bigende neza. Turasaba rero yuko baca bagira ko babaho uburyo bukwiye tuduswe kubona aho prokira agenda n'amaguru aho sentare idagira ni moto n'ikinga imanza zikagandana gushirwa mu ngiro kandi bace bihutira abacamanza mu bwoko butungane nshimishimira kubivuga n'ugwego rurangwa n'ibiturire mu abantu ibiturire gusa warapfuye rurangwa n'amanyanga
bwo gutunganya uruhango munsi no guca imanza za ngondagonde zikamara mama ni minoti ndaruce. Kuri ico rero dusaba yuko yeco mukuru w'igihugu yo turondera abafasoni n'abagabo cyangwa abashinga ntahe umwese ko acemera bijunja rijambo bimvuga kuri atari babandi batazi guhagarira ukuri batamika ijambo wa wundi baha ibihumbi 10 ibihumbi 100 timfungira umuntu canke hindura dossier n'ufise ivyemezo uvuga atafise. Nadutorere bamwe bataboneka mu misi yahera mu busembwa no gugumiza abantu mu munyoro abarekuwe, guhindura imanza za civile zisanzwe izivyaha. Bamwe bafata umuntu yatsinze bakamubuza bakanga kumushikiza ivyo yatsindiye babanje gupangwa n'abatsinzwe canke harimwo abantu bakomaka mu bihangano kugira ngo umuntu yatsinze akagumarira atakamba ivyo wakabibura ku mugaragaro ubutungane buhari. Je nagumana bakarorero nyirico mukuru w'igihugu twagomba tumusabe kabisa. Je nagumana bakarorero twagomba twakarorero muri Arishoto dufatiye ku vyemezo dufise kugira ndoswe kubona ivyo twabonye mu misi heze. Harahindutse cyo no kuta ministere publique amaparike abatwara amaparike yose guhera kumushikiza manza mukuru kigenza republique kumanuka gushika ku maparike asoya akukira amasena so manza makuru amaparike ya republique mu ntara za kera. Twarashimye yuko abayi bazingamizwa urwego bafungira abantu busa n'abari mu munyororo bejejwe n'abarusingo cyo mukuru w'igihugu bakaguma mu mvuto ku nyungu za batozi noti batakogwa koko basubirijwe nukuri mu rwego twita ministere publique mu mapariki ngona benshi yuko abantu bose bari bafunzwe benshi neto dufise dore kangana bavuga yuko kwa dufise abantu barenga igihumbi bafungiye igeno hino bejejwe abarekuwe ikibagi abagi gigongo n'umukuru w'igihugu abamaze umunyororo dusigaje abantu ndwi gusa. Inze z'ubutungane cyo twa ministere publique amaparike dore kumushiza manza mukuru w'izinzo za publique umufasoni Rose nabo bari ku kimanza jembe no basabira uko nkabo bose bo kongerwa bagashigamo bandi uko bakoze neza baturekura abanyororo tuze turashima ibyo tugaya ibyo dushima tubishime abantu uko gashizeho ni beza vraiment muganda ndabasaba n'umushikiza manza mukuru w'izinzo za republique umufasoni Rose ntaromere nkaronari Donara zaro mukizwa mugara tovye ibintu ashashinga ikirishwa ngo commission muri parquet general ya republique. Umuntu abantu bivye umuntu bishe umuntu barenganije umuntu bafise imivyango ndagonde impapuro za fraude foiza edofo bacamushikira bakavugana dose agacaye kubita muri commission wa mwene igihugu naho nikora nyarucari akaguma arenganywa ya dosi kazongumizunguruka muri commission kugira ivyo bamwivye abishe umuntu abakoze bya furambi bagume biryoherewe bimerera aho dossier zibe ziribagiwe kubera cyayi commission procureur Ronald yagenda yari hasi rero samushikiza manza mukuru w'izinzo za Republika umufasoni Rose nabo bakorana twabishima ko ijya commission baciye bayifuta no parike yose bayifuse ubimanza zinyaruka n'abafunzwe babafungwa. Mugabo rero mu masentare nukuri kw'Imana abatwara amasentare y'igihugu duhereye muri Cour supreme sentare ntanyuzwe duhereye muri sentare ntanyuzwe nagira umugenzo mu rugo jewe nafise ivyemezo kuko fise imanza urutonde duhereye muri sentare ntanyuzwa nyirico mu rugo haragwaye kugira dukosoreye amaparike ministere publique muri abo mushinge duhereye muri sentare ntanyuzwe udukuburire ukubure uje mu matwara amasentare asoye imanza ukubure uje mu matwara amasentare makuru ya Republika bitwa amategeko amakuru da pere TGI amasentare intango kubura
uduhe bazima bwa butungane muri tegeko wasinya kugiza bene gihugu ubutungane bibi bintu bizima bibereye icifuzo twese abene gihugu tuvuga ati twego amashamba ndaza politike n'agateka kazira muntu tugomba ubutungane mubereye kuko ari cyo soko giterambere. Atagira ubutungane ntihagira iterambere, atagira ubutungane ntihagira amahoro. Abantu baricana bakiharira, abatagira ubutungane ntihagira intwari bereye, ntihagira demokarasi. Turagusavye here muri sentare ntanyuzwa ku mutwe n'abayitwara je navyo ndabivugishwa nukuri. Hari imanza z'abantu banduka zigacibwa abene igihugu bakitura amasentare yose imanza gisaganirizo. Izo manza bacaba batwara amasentare bakaziboroka gushika n'abatwara sentare ntanyuzwa bonyene bagategeka yuko abarenganijwe abatsinze badashikira ivyabo kubera inyungu bavugana n'abatsinzwe. Je narareke umukuru wa sentare ntanyuzwa muri bakarore hari tariki zero mandikiwe n'abakarore namarike heshi hari tariki 13 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 digateo bwabwiye risohotse oyagumye umva sena nayizo agumye kuko yagumye competence guma territoriale kwari kuno sena nayitse kwaye ko pomukuru igihugu mujanje wa mbere nukuvuga numufasoni mumva ndabwira kamara mazi numufasoni yaratwandika imnejoto atwitura yengi yaratwandikiye no numufasoni yaratwandikiye imnejoto atwitura twe turandikira umukuru wa sena yizwe je naramuvugira no ku telefone namwe turamwandikira umufasoni yatsinze kuva mu sena y'intango ya mufakazi afite imyaka 180 gushika muri sena y'intanyuzwa n'umushikiranganje w'ubutungane aramurenganura arategeka arenganura no kuvuga yarafakaye ivye byose bacha bitwara umufasoni ufakazi yitwa Roza kana muvuga izina kuko aragowe kandi ararusha. Umufakazi yitwa Roza haci imyaka ndio kubgayo Roza kuri dossier razo ko nareke mukuru gihugu ubwo asena nanyutse namaye ko mukuru gihugu no kuvuga irafakaye ivye byose haza abantu mugabo bavye hanze kubitwara baraburana gushika hose nari abatandukaniriza uko vyo kugenda mugabo ho amasentare nta asanzwe TGI nta hango agomba kumushikiriza mugabo umukuru wa sentare nanyuzwe acavyanga agacategeka yuko umufakazi ahabwa urubanza rushikirizwa babanje guhindura kamere y'urubanza rwawe nabanduka n'umushikaje w'ubutungane yemeje kwa kundi abanje no guhindura na sentare nyina twara ntayinyuzwa ivyo yemeje twe twaramusavye umugiki cyatobaje rero tumaze kubimwereka birahora bamwagiriza yo gacahondira amanyanga avuga ngo uwo munyokuru ngo ntiyanditswe tugira amahirwe buramatayi ntanza bujumbura acandika prokeje nayo yuko neza uwo mufakazi cyamwandikira otera bujumba cyamwandika yuko umufakazi yanditse cyo mategeko acaramushira ko negise do mariage ayo yanditse umunanditse muri ona yanditse mu mwaka mu nande minef sagatreve mu 180 igihumbi kibaga cyenda 180 muri umvira neza muri sentare nanyuzwa muga mu nyuma agayategeka cyangwa mu telefone ngo bivuye muri civil muri parike ngo bumvishe yuko uwo munyokuru ibyo sentare yamuhaye yuko igice nk'ibisigi bimufasha gushikara ukwita Imana abana baronka igice ngo nagabure nk'abana kandi ingiwa sentare bivu mu nyuma ngo wasentare ntanyuzwa cha telefona ngo byase mu ngo we mupfunge yavye mu nzu umapfunga umunyokuru bave imyaka 180 none sentare ntanyuzwa ugwaye mbwira none muri sentare nanyesho mukuru gihugu sentare mukuru wa sentare nanyuzwa agwaye no muri sentare nanyuzwa bakagwara
batemera kubahiriza ingingo za sentare zawe n'abanduka akazihindura kanka ko imanza n'abanduka zija mu ngi ari we ahagariye utungane. None sentare zikokira imanza zizokubahiriza gute izo ingingo nazo cyo tuberuka ko z'igihugu gushika kuri residence n'abahuza ntibazozubahiriza igihugu ife hejuru no hasi gica gipfa. Tutwivuga kitwa bose dusaba rero umukuru w'igihugu yirisho umukuru w'igihugu ko abatwara amasentare nyimba agomba koko bwa butungane yipfuriza bene igihugu twazi ko nyirico mu akunda bene igihugu n'ubutungane bwa butungane yipfuza bene igihugu ko bumera neza nabaza dukuriye mu dusavye gwera kuri sentare kuri sentare nanyuzwa gushika hejuru bose muga aba ministeri publique kwera birapanze neza imeze neza adukurireho azere bashasha kaje tumusaba yuko acanga abacamanza bahora bakora muri komini baboneka mu manyanga abatujanira handi batamenyerewe kumenyana ko besha bisaba komisionere kugira abakomisiyere babo babure abakorana kugira dukomeze ubutungane. Kuri ico rero ishimye ucavuga ikindi cese abanyirico mukuru w'igihugu kandi mu gushira abatwara amasentare n'amaparike kugira ngo ubutungane ashaka bwegera bene igihugu bakora neza burame tumusavye nawe kubakurako abantu babatera ubwoba. Hari abantu bimonogoje bigize ibihangange mu gihugu umukuru umucamanza afite dossier cyangwa umumagistra bamutelefona ngo gira uku wasuku cyatugukuza uri procureur cyangwa umucamanza kubera twebwe tuvugana n'umukuru w'igihugu tuvugana n'umushikanje wa mbere tuvugana n'utwara umunyamabanga mukuru w'ubutegetsi n'umunyamabanga mukuru atwara umunyamabanga w'ubutegetsi tuvugana n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Tumusavye rero abantu babacafuza bagakora amabwa bateye ubwo abo mutungane babitwaje abigize inyuma agomba henda mumenyesha yuko mu biro iwe mukumusaba bamaze kumenyesha yuko ubutungane bukomere ahere hajya mu biro kwa ntare baga bahanuzi nyirico mu bahanuzi wawe benshi hajya harimo isiha hari abahanuzi umukuru w'igihugu ayi wawe bamwe ugenda ari mu bahanuzi muri biro juridique hari abahanuzi batatu bagisibice baba komisionere ha muri biro social politique hariyo abahanuzi biwawe babiri n'abandi bakwitwaza bagenda barenganya bene igihugu batelefona n'abantu b'umutungana ngo korwa ngwere hari hejuru mubiri wawe y'umukuru mubiri wawe muhanuzi haragwaye turafite ivyemezo aho mbere muri bo bamwe abagwiza tunga bamwe bazari imitaye mu gihugu cy'u Burundi bariko baribwa barenganywa harimo igihagararo n'ukuboko kw'abahanuzi bawe nyirico mukuru w'igihugu turafite ivyemezo hamwe hari n'ababandikiye natwe muri yacu twarabandikiye dusaba umubonano ko barabwiza tunga ko baratotezwa banyaga ivyabo twagomba kubashikiriza abahanuzi mu mukuru w'iwanyu turashima ko twakiriwe n'intumwa zanyu turabaha ivyo mwadusavye twandika mu iketarisho tuyandika ivyemeze twaranditse kandi turadomako mugabo amakete yose azahi wanyu hari abaruzi banyaho haragwaye baca bayanyegeza no muri cabinet civile hari abasecrétaire bagwaye bacanye amadosiye yose tabashikira baca bayanyegeza n'abaruzi banyu twarabituye gushika cyatangaje yico mu gihugu gushika tubituye abwiza tunga bagowe hari abene igihugu bagowe hari abaruzi banyu muri wanyu bari ngaho ndayifise ngaho bage ndabaga komisiona bene igihugu bakabwira ati itumwene igihugu babatwaye impapuro originale baberetse biwe ko raburana y'amatongo n'ivyo wabo bagaca bazinyikiza bagaca basubira kuza kurigabangana bo nyene turafise bazo dutumako tuzobakwereka n'ivyemezo byose n'abene igihugu tubakuzanire heri wawe rero kugira utungane bukomere abanduzi bawe birakeneye ko hahindurwa mu by'umukuru w'igihugu ko abene igihugu baragowe. Ndafise n'undi muntu yitwaza umunyirico cyubahiro mutambukanyi w'umukuru w'igihugu
yafasha abantu akabahohotera arabafungisha ku nguvu n'ubarafunzwe. Ateka umutungane ukorako arukira imurembwe canke ngo acaronka imitasyo basha mucankuzo. Dusaba yuko ubutungane bukomere rero mu ncamake mukuru naduhe indongozi z'ukuri atabishobisho, kandi abamwegereye harimo abanyamanyanga n'abatohoze bari harabazi, bamwe twarimwandikiye ku mugaragaro je ndavyemanga ko navyanditse kuko rero ndi mu biwe narakiriwe nta n'imizi 12 irahe je abanyake mu by'ukuri kandi naso kivuga ndiko ndavuga ati ndabaza ati nje yakira kabiri igihugu baremvye bibwa mu by'ukuri ko batoteza jewe ndakira ndavyivugire mfume mfa nakari hamwe bagoga soye nabandadaye ubundi bukaronka amahoro wici nko kuri gani wicishwabetse. Rero cura gumasabe nico muri Nshoto twagomba ko yuti turangije dusaba yuko bashya inzego z'ubutungane byuta mugabo bashireho abagabo bijwe ari jambo aca dukuri mugabo mu kubashiraho rero akaza kubaza muri Cour Supreme bashiraho abo bafasha abakorana inyanga bajye bakoze agashaka kabaza mu mukuru w'igihugu nawe nyabaza gushaba abanyamanyanga bafashanye wenye nabitohoreze ashire abaze nabandi bantu mwibanga arafise ashiraho nyine abona ntibamuhende bajya bose ngorane nasanze mukuru w'igihugu burya siwe none bakora wenyine none abantu zibiwe bamwe baragwaye aba mutungane bakuru baragwaye netugirene eka nabega bishemisha makuru kumufasha tumufashe masha badahinza politiki nabandi tumamagarire bamufashe ko siwe bishi baragwaye murakoze cyane byari ivyo.